Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa Waislamu wote. Bwana Yesu asifiwe kwa Kristo. Hii ni Empower TV. Mnapotuona mahali ambapo leo tumetiririka, leo tumetinga ni kwenye uwanja wa ndege wa Melchior Ndadaye. Huu uwanja ulibatizwa jina la rais wa zamani wa Burundi Melchior Ndadaye aliyepigania demokrasia. Kwa sababu gani leo Empower TV imekuja hapa? Tumekuja kumpokea nguli wa mziki wa East Africa anayefahamika kama Dr. Jose Chameleone. Leo anatiririka hapa. Leo ndege itakayomleta kutoka UG itamleta hapa, itatua hapa kwenye uwanja wa ndege wa Melchior Ndadaye. Mazumuni ambayo amemleta, anakuja kutumbuiza show mbili. Kuna show moja ya tarehe 13 ambayo imeandaliwa na Crystal Events. Pia kuna show ya tarehe 14. Mimi na Claude tutaenda kwenye show ya tarehe 14 kwa sababu kiingilio ni 10,000. 10,000 alafu VIP wanakuambia ni important people ni 50,000. Lakini show ya tarehe 13 kiingilio ni 200,000. Hivyo Empower TV watakuleta moja kwa moja, watakuonyesha matukio yote atakayojiri hapa, yani kwenye uwanja wa ndege hadi hotelini pale ambapo Chameleone Jose ataenda kupumzika kidogo ili mida ya saa 7 aende kuongea na waandishi wa habari. Hii ni Empower TV, baki na sisi moja kwa moja, tutakuonyesha kinachojiri ama tutakuonyesha safari yote ya Jose Chameleone kutoka hapa uwanja wa ndege wa Melchior Ndadaye hadi hotelini pale ambapo ataenda kupumzika kidogo ili baadaye aendelee na kazi zake. Hivyo hiyo ni Empower TV. Ninachokuomba endelea kuangalia Empower TV, alafu pia uende usubscribe ili utupe nguvu ya kutosha. Nyuma ya kamera ni Claude, mimi ni Vivance Emery. Yes, iyi ni Empower TV. Twababwiye ko turi ku kibuga cy'indege, twagiye kumwakira Dr. Jose Chameleone. Uyu turi kumwe numwe mu batumye mu bagize ibishoboka byose kugira Chameleone aze afadikanije na Crystal Events, akaba asanzwe ariwe serukira cyangwa arongoye wanashaka Van Beach Resort. Turabaramukije. Amahoro. Abantu benshi nta mwanya munini tuza gufata. Abantu benshi baravuga yuko umenga igisata cy'umuziki ushizemwe amafaranga ntiyoboneka, mbere bakanavuga ati ari nigi uja kudodorana kugira bagufashe bikanka, ariko mwebwe murabikoze, muzanye Jose Chameleone umuririmbyi azimvye wanashaka kugira ntihave haza ibindi bibazo ngo nta n'abarundi barimwo, harimo na Kiliku na Double J. Mwiyumva gute nubwo he buhinga mwakoresheje nigiki musaba? Nibaza yuko musanze mubizi ko Dr. Jose Chameleone ari umuririmbyi rurangiranwa, n'umuganda kandi akabazwi muri East Africa, akabazwi muri Africa mbese no kwisi yose. Dr. Jose Chameleone kugira ngo dutunganye igiteramo byasabye yuko twegeranye uburyo. Ubwo buryo rero twashaka kwanza ahubwo dushimire Bankobu cyane kuko niyo sponsor gold, Bankobu inoti n'abandi za assurance bike za Betagaze ni benshi cyane. Mugabo urumva bisaba yuko uburyo ni bwinshi bwategezwa kuboneka. Twaba dushimye kandi na Crystal Event kubona yaje kutwegera adusaba yuko twokorana. Musazo mubizi yuko kandi Chameleone yategezwa kuza mu mwaka uheze, mugabo urumva kumva zitabavuye ko Crystal Event igiteramo kirasiba. Je ndateye akamo rero abantu bose bumva ko dutera intege kugira ngo umuziki w'Uburundi no muri East Africa utera imbere dushigikira. Akabazo kanyuma, Van Beach Resorts izobandanya hamagara abandi baririmbyi canke bihereye kuri Chameleone gusa? Oya Van Beach Resort deja ni beach nshasha, di beach no vuga yikwije, nkuko no vuga ko ari test. Numva ko ari test kandi ejo ndazi ko Imana izo bidushobozamwo kandi bizogenda neza. Kandi n'abarundi no vuga yuko bogira ishaka kugira nabo tubandaye dukorana nabo mu bintu by'imico kama nakara ku Burundi. Ego nuko rero uyu numwe mu barongoye Van Beach Resorts azanye Jose Chameleone kumwe na Crystal Events. Mugume muraba Empower TV muraza kubona ivyerekeye urugendo gose rwa Jose Chameleone kuva nga ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye nkuko nababwiye gushika ari ku hotel ndetse no ku musi wejo aho rero igiteramo VIP ikizoba, ariko ku ingerezo rya 14 ari igiteramo kizobera kuri Attente. Byose mubanaye mukurikirana kuri Empower TV.
Yes, nguyo rero Chameleone anafika. Chameleone Jose, Dr. Jose Chameleone anafika. Wazee hapana bila kumlisha mikro. Jose Chameleone urabona ko bagiye kumwakira. Jose Chameleone bagiye kumwakira. Sasa Viraz anakuja kufanya nini? Huyu ana event mbili. Moja kesho kuna beach moja inaitwa kama ni Van Resort Beach. Kingilio laki mbili. Alafu tarehe 14 Entente Sportive laki 10,000. 10,000. Entente Sportive. Lakini pale ni paddock. Chameleone urabona ko ariko yinjira mu modoka, haraza kuba conference de presse. Nibaza yuko nta bibazo ashimye kwishurira ngaha kuri airport kuko ariho conference de presse. Araza kwishura ibibazo muri conference de presse. Muramubona rero ko yamaze kurira mu modoka, imodoka imureruye niyo, imodoka yuriyemo niyo. Jose Chameleone aje gukora ibiteramo bibiri ngahe Bujumbura. Nuko rero imodoka imutwaye niyo.